Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mbana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi na makuru tuzagaruka nini ko biriko biravugwa hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere akija ku butegetsi ari we Alain Guillaume Bunyoni. Turaza kugaruka kandi ku busabe bwa bamwe mu banyepolitike bakomeye cyane mu mugambwe CNDD-FDD mu gisirikare mu gipolisi ndetse no mu rwego rw'iperereza. Ivyo basavye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bakaba bamusavye ko yobonana n'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni canke se akamurungikira intumwa mu iborero rikuru rya Gitega bakaganira kuko ngene injyane ziri hagati yabo zohezwa. Ni mu gihe benshi babona ko bakurikije ivyavugiwe mu rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni biboneye ko hariho ihangana riri hagati y'abagabo babiri, atari uko ibindi vyaha Alain Guillaume Bunyoni yagirizwa yoba yaranagerageje kubikora canke se yarabikoze, kuko hari n'abandi mu bategetsi bakomeye cyane bari mu nzego zambaye z'igihugu basangiye ivyaha. Benshi bakabona ko rero ari ihangana riri hagati y'aba bompi. Benshi mu banyepolitiki rero nkuko basavye umukuru w'igihugu kwishikira Gitega kaja kubonana n'uwamubereye umushikiranganje wa mbere akironka ikibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020 ari wa Alain Guillaume Bunyoni. Ibi vyose bikaba bije inyuma yaho ivyagiye bivugirwa mu rubanza rwa Bunyoni. Benshi bavyihweje neza babonye ko ari uguhangana kuri hagati y'aba bagabo basangiye urugamba mu ishamba, basangiye umugambwe ndetse kandi bose banasangiye ababanga yo gutwara abarundi mu gihe kingana n'imyaka 2. Abanyepolitiki abaranira agateka kazina muntu ndetse n'abafise amashiramwe yigenga bakabona ko izi njyane zabo zorangirira mu biganiro, nimba hari umurongo utukura wocera Alain Guillaume Bunyoni atazosubira kurenga bigakorwa akarekurwa kugira ngo bimwe mu vyo Bunyoni yari yarihaye kuzana mu gihugu biboneke ndetse n'imyidogo mu banyagihugu bato bato igabanuke. Benshi kandi bakaba baranavuze ko uru rubanza rwoba ari igipimo gikomeye cyane c'ubutungane Perezida Evariste Ndayishimiye yamavuga umunsi ku munsi ko agiye guhindura. Muri vyinshi Bunyoni yari afisemwo umutahe uhambaye cyane mu kuzana ngaho mu gihugu c'u Burundi, harimwo igitoro, hakabamwo ibinyobwa vya Bralirwa vyiyongera ibiciro umunsi ku munsi, hakazamwo umutahe yari afise mu ihinguriro Fomi rihingura umwavu w'ikizungu ngaho mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ibindi tuza kugaruka ko muri ano makuru, tutibagiye n'impapuro z'inzira arizo passport. Buri ruhande yoba uruhande rwa Bunyoni canke uruhande rwa Evariste Ndayishimiye rurafise ibihangange biriyoboka. Aha Bunyoni akaba ayobokwa nabitwa ko bari mwiragi rya Perezida Nkurunziza, n'abandi abo akaba arabo nubundi abo akaba ari bo banafise imitahe mu mahinguriro n'amashiramwe menshi azana canke ahingura ivyo abanyagihugu bakenera cyane gusumba ibindi umunsi ku munsi, kuko aho Bunyoni afatiwe agapfungwa vyatanguye kuyangara ku rugero rudasanzwe. Ibi navyo turaza kubigaruka ko ntimuze kuja kure. Niko ko Bunyoni nkuko bivugwa yarakoze ibindi vyaha cyane cyane bijanye no guhonyora agateka kazina muntu no kwihagira amatungo y'igihugu. Aho rero benshi akaba ari naho bavuga ko niba ari vyo yakurikiranwa ko nubundi bitari gusiga amahoro abandi bategetsi bamwe bakaba banafise ibibanza bihambaye muri iki gihe. Rero bivuye ku kunyinyurana kuri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no kuvyavugiye mu rubanza rwiwe vyashika kuvyo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete, hakazamwo ivyo umupfumu Emmanuel Ntikazohera batazira Muhuzi. Aha niho bamwe batanguriye kubona ko ari ihangana ry'abagabo babiri, bamwe bakaba batandatinya kuvuga ko aba bompi baba bariko barapfa uyu umugabo w'umupfumu, kuko ngumwe yashaka kwiba umupfumu uwundi. Gusa nkuko twabagajeje ko abandi nabo bakagenda bavuga ko uyu yoba ari umutego Alain Guillaume Bunyoni yoba yaratezwe kugira ngo nubundi azogwe muri ako gatego yagirizwe icaco gushaka kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje ivyamangetengete. Nkuko bamwe babivuga Bunyoni ngo
iyo aza gukurikiranwa ku vyakoze mu kiringo cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, abategetsi hafi ya bose ntibari gusigara, tutibagiye niwe musubiriye mu kibanza c'ubushikiranganje bwa mbere kuri ubu wicaye muri ico kibanza ariwe Gervasi Ndirakobuca. Reka tugaruke kuri ibi vyose umukuru w'igihugu yivugiye imbere y'abanyagihugu ko agiye kubifata mu minwe, ariko vyarabaye ndanse ko biboneka mu gihugu kuva Bunyoni apfunzwe. Icambere ni gitoro. Mu bizwi cyane birazwi yuko Alain Guillaume Bunyoni ari mu bari bafise isoko ryo kuzana igitoro mu Burundi biciye mu ishiramwe Interpetrole, bavuga ko ari ry'umuhindi yitwa Taruku, nawe yafatanya n'abafaransa aho bimba mu birombwe byimbwamwo ico gitoro mu bihugu bitandukanye ngaha ku mugabane wa Afrika, aho Bunyoni afatiwe agafungwa ndetse hakaja no gusakwa iwe ngo baba barabuze amasezerano. Bunyoni yagiye aragiranana n'amashiramwe atandukanye cyane, aya n'ubundi tuvuga yohereza ibintu vyankenerwa ngaha mu gihugu c'Urundi harimo nayo y'igitoro. Ngo nkuko rero bivugwa n'abandi, isoko yo kukizana mu gihugu ngo ryoba ryarahawe ishiramwe Prestige, bivugwa ko ryegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, aho rero iri soko ritangiwe rigahabwa ishiramwe Prestige. Igitoro carabuze ndetse no muri aya mezi benshi bakaba babona ko igitoro cabuze gusumba urugero ingene cabuzemwo, ngo ari rwo rugero rwa mbere igitoro cabuzeho hanini cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi kuva Uburundi bwabaho. Amafaranga mvamakungu yarabuze, aya ni amadolari. N'ubundi birazwi yuko abagabo bafise amazu bita bureau de change adandaza cyane aya mahera mvamakungu harimo amadolari ndetse n'amayero, ngo begukira n'ubundi abategetsi batandukanye. Aya mazu birazwi yuko aba yegukirwa abategetsi batandukanye. Ibi rero ngo biri mu vyatumye amafaranga y'amadolari abura. Benshi kandi bakanibuka igihe hafatwa ingingo yo guhindura amafaranga ibipapuro. Iyi ngingo ngo nayo yari yo kuzogonga Bunyoni n'ibindi bihangange ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngo saba abategetsi gusa vyagize ko ingaruka mbi gusa, kuko n'abanyagihugu bato bato vyabageze ko, kuko iyi ari ingingo yafashwe giturumbuka igatuma benshi bagwa mu ruhombo. Rero ngeke naco kiri mu catumye amanota ya President Evariste Ndayishimiye ku banyagihugu bato bato agabanuka, binagaragara ko n'ubundi yari mwihangana na Alain Guillaume Bunyoni, kuko tubibutse ko Alain Guillaume Bunyoni aja gusakwa, hagiye gusakwa amafaranga yo baranyagije muhira, babuze ikintu na kimwe batora, barasaka n'ibigwanisho barabura. Aha rero kabiriho ngo hoba haravuye ingingo yo gushaka guhindura amanoti y'ibipapuro kugira ngo bagwe mu ruhombo rudasanzwe. Iyi ni ingingo rero yahombeje abantu bose, yoba abategetsi ndetse n'abandi, birikaba biri no mu vyadugije ishavu ku bantu bamwe bafise amabanga ahambaye mu gihugu, cyane cyane banakome mu mugambwe wa CNDD-FDD ndetse n'abaronse amabanga mu kiringo cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Kubirabana n'impapuro z'inzira zitangwa n'ikigo PAF kijejwe uruja n'uruza mu gihugu, nazo ngo zabaye izibura. Benshi bakabona ko rero ibibazo vyose n'ubundi biri muri ryahangana riri hagati y'impande zibiri, arizo uruhande rwa President Evariste Ndayishimiye ndetse n'uruhande rwa Alain Guillaume Bunyoni. Bakavuga ko aba bagabo bicaye bompi bakabiganira ko Alain Guillaume Bunyoni akarekurwa, agacirwa umurongo utukura, ndetse nabo ku ruhande rwiwe, ariko ivyo byose bikaboneka abanyagihugu atakibazo bogira. Bamwe bakavuga ko izi ntambara ziri mu mugambwe CNDD-FDD zibandanije uko, n'ubundi ca cizere cyari gisigaye mu bene gihugu bato bato cyo kuzosubira gutora umugambwe CNDD-FDD n'ubundi kiriko kigenda gisubira inyuma. Mu yandi makuru, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyene iteka Reverend Ndikuriyo asaba abagumyabanga kwiyemera mu guhagarara neza mu rugamba rw'iterambere. Hari mu gihe abagize ubuserukizi bukuru bw'umugambwe bari bashitse muri komine Bururi mu ntumbero yo gusigura abagumyabanga ingingo zapfunditswe n'inama ya komite nkuru y'umugambwe yabereye Ingozi muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2024. Umunyamabanga mukuru Reverend Ndikuriyo arasaba abagumyabanga bakorera kure yaho bavuka kuza barasubira kugira bahanahana ivyiyumviro n'abene gihugu bahaba, kugira bafashanye mu guteza imbere imitumba yabo, kuko imitumba iteye imbere n'igihugu kiba giteye imbere.
ariko rero umunyamabanga mukuru akamenyesha ko abona intambamyi z'urwo rugamba rwo kurwanya ubukene zifatiye ku biyayuramutwe cyane cyane inzoga zikaze nka za Sapporo, Kiki, Karibu n'izindi. Agasaba abagumyabanga b'abagabo kuzirinda kuko zituma batakaza ingufu. Ati ntidushobora gushika ku mbona kazoza tugifise abagabo bagoyagoya batarakwiza imyaka 30. Muri rwa rukurikirane rero rwo kugendera abagumyabanga babasanze mu makomine yabo n'ubundi Reverano Ndikuriyo, ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD burongowe na Ndikuriyo bwaragendeye komine Matana ho mu ntara ya Burunga. Bakaba nabo bari bagiye kubashikiriza izi ngingo zafatiwe mu nama nkuru ya komite nkuru y'umugambwe yabereye Ingozi, cyane cyane ingingo zijanye no gushikana Burundi ku mbona kazoza Burundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 uteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Muri ico kiganiro ubuserukizi bukuru bw'umugambwe bwagiranye n'indongozi z'umugambwe muri komine Matana, abagiye barafata ijambo bagarutse hanini ku mbona kazoza, aho bamenyesha abagumyabanga ko imbona kazoza y'igihugu atari y'umukuru w'igihugu ari abarundi ubwabo, kandi kwishika ko ari urugendo rudasanzwe. Bakamenyesha izo ndongozi ko kugira abarundi bashike kuri iyo mbona kazoza bisaba ko abarundi bahonyora mu makanda ya basogokuru, kuko basogokuru bari bazi kubaho batazera inze bagakingira igihugu atabigwanisha bivanze igihugu n'ibindi. Abarundi bagendera imico n'imigenzo yaranze basogokuru kuko ari ragi baturaze. Abarundi bagira imbona kazoza y'urwo kuko igihugu kigizwe n'ingo ntigishobora gutera imbere ingo zateye imbere. Ikindi kandi ni abarundi bahinduka kandi bafata iya mbere mu guhinduka n'indongozi, kuko atawushobora guhindura ibintu nawe atarahinduka nk'uko vyivugiwe na Reverano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. N'ubundi saha gusa kuko Reverano Ndikuriyo n'ubundi yagendeye n'amakomine atandukanye, aho n'ubundi ari kumwe n'abanyamabanga ntunganye bisata. Urugendo rwe yarubandanije muri komine Shombo, aho atanze impanuro zitari nke ku bagumyabanga kugira bubake igihugu gipanze kitarimwo akajagari. Nayo umuhinga mu byo gucukura ivyabaye muri Kaisaro yizi batungwa nayo yerekanye intwari dukwiye kubakira ko igihugu, kuko ngo iyo atabarizo ntwaro Burundi ntibwari kugira iteka ngo bube igihugu cigaba ikigaburira mbere bukagira izina mu makungu. Umunyamabanga ntunganye bisata jejwe inyigisho z'akarangamutima Nyandwi Emery Landry nawe akaba yarasiguye ko kugira igihugu gishika ku mbona kazoza indongozi zitegerezwa guhinduka kugira zihindura abo zirongoye. Ivyo bigasaba ko indongozi bifise imbono yaho igomba gushika ubwayo nayo igomba gushikana abirongoye, kugira ngo bose hamwe badugire rimwe mu murindi w'iterambere ry'ingo n'imiryango hamwe n'iry'igihugu. Nayo umunyamabanga ntunganye bisata jejwe iterambere Martin n'ivy'abandi akaba yarekanye uruhara rw'umwe kugira iyo mbona kazoza ije mu ngiro. Kubwiwe imbona kazoza ngo niyo abarundi bose, kuko aribo bategerezwa kwishira mu ngiro. Komine Shombo ikaba iri mu ntara ya Gitega, ikaba igize komine 19 ya 19. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe agende kuva atangura ingendo zo gusigura abagumyabanga ivyapfunzwe n'inama nkuru ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD. Aya niyo yaragezwe ko muri kano kanya. Rero ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo utocikana nayo dushikiriza, usangize no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana iba hezagire bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.